twasomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo hariya mu gice ca 10 aho batubwira ngo uyu umuntu yamaze kumenya ukuri ngo hanyuma wagahindukira agakora ivyaha ibigirankana ngo nta kindi kimaze c'ivyaha kiba kikiriho abarindiye kwiye kurindirana ubwoba igihe c'amateka abarindiye gucirwa kw'iteka arindiye umuriro ariko Imana itugirire neza uyu munsi ijambo ry'Imana ngo mugumbire uwo mwana ntarake ntimuzoja aho hantu Yesu nashimwe uyu muntu w'Imana amaze kumenya ukuri maze ngo agahindukira agasubira gukora ivyaha ibigirankana nta kindi kimaze c'ivyaha kiba kikiriho Yesu atugirire neza mbega umuntu ngo yo kwisigura gute uko guhonyanga amaraso ya Yesu umuntu yaracunguwe akavyanka hari ubundi buntu bwoba bugisigaye Imana itugirire neza hari ivyaha biratsa Imana hari ivyaha bitera intuntu Imana ivyo turabibona mu ijambo ry'Imana vyarabayeho kandi n'ubu bikiriho nasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo nkuko vyari mu gihe ca Nowa niko bizoba n'ubu kandi bavuga ngo aho abantu ngo bazobavuga ngo hari amahoro ngo nta nkomanzi hari amahoro abantu barya abantu banywa barongora bashingira ngo niyo bavuga ngo hari amahoro ngo niho ngo kuhona ngo kuzobaza ko giturumbuka nk'umutego Imana dutabara Yesu atugirire neza biradusaba ko twama turi maso umuntu akumva ati ndacagumbiriye umwana turacyari kumwe haba mu mahoro haba mu bihe bigumye haba mu bihe byoroshe umuntu akumva ati wa mwana turacyari kumwe kuko bizoza giturumbuka bishobora kuza giturumbuka mugabo warahagaze neza muri Yesu nta bwoba buriho Yesu nashimwe usomye ijambo ry'Imana guhera mu isi ya mbere hari isi yakuweho kubw'ivyaha by'abantu Imana irababara iyo abantu bariko barakora ivyaha ibigirankana iyo abantu bariko barahanurwa bakanka kumva ivyo biratera intuntu Imana mwitangurira igice ca 6 uhasomye kuva ku murongo wa mbere turahabona ukuntu vyagenze igihe ca Nowa murashobora kuhashira amaso naho tutahasoma haroroshe cyane n'igitabo gitangura itanguriro igice ca 6 guhera ku murongo wa mbere turahabona uko ingeso z'abantu zononekaye mw'isi aha Imana yari yararemye abantu nk'uko yaturemye Imana yari yarabakunze nk'uko yadukunze mugabo uko umwanya wagenda ofire amezire uko umwanya wagiye uragenda ibintu bigenda birabahindukamwo iki gihe rero ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza Imana iranka ikintu citwa ikivange Yesu natugirire neza muramaze kubona mu Bisirayeli ikintu cyagiye kiba kwegera mu rugendo cari ikivange iyo hari ikivange ibintu biravangana ibintu bikayoberana Imana dutabare turiko turashika mu gihe kivanze turashika mu gihe ibintu byose biboneka umenga vyitwa gakiza ibintu biriko biraba byinshi ibintu by'amasengero biriko biraba byinshi abantu bose bavuga Yesu mugabo Imana itugirire neza Imana dutabare aha cari igihe abantu bari baramaze kumenyera Imana abantu bari baramaze kwimenyera ngo abana b'Imana bagomwa abakobwa b'abantu erega uko ibihe bigenda ni kwisi iguma itanga insiguro ikazana ibintu no ibi ni sero druwa ibi nagateka kiwe Yesu natugirire neza none biremewe ko umuntu yobuze ubundi kurongora umuntu yamushimye bagira ati natware n'uburenganzira bwiwe siko sero druwa mugabo turabona ijambo ry'Imana ibintu bicanganye ibintu yo bivanganye mu nyuma biragira ingaruka mbi muri uwo mwanya umenga ibintu biraryoshe muri uwo mwanya umenga ibintu ni byiza mugabo hagira iherezo ribi Imana dutabara abantu rero bamaze kubagomwa yego barabajana birakunda mugabo barasubira ngo no kuvyara baravyara mugabo bavyara abantu nk'abantu bita ibigatanya Yesu nadutabara aba bantu bibigatanya andi bavuga ngo ibiganda abantu badakonywa Yesu nadutabara abantu tabwira ivy'agakiza ngo bumve abantu bahitamwe ivyaha bagomvye kandi bakabikora ku mugaragaro cyo bita generation perverse Yesu nadutabara
aho ko igihe kigenda kiza niko havuka n'urunganwe rutazomenya ivya Yosefu, rutazomenya ivya y'agakiza iyo vyavuye. Abantu bemeye gukora ivyaha kandi bakabona ko bigororotse. Yesu nadutabare, uwakiriye agakiza arakagumya, mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake. Aba bantu barakora ivyaha by'uburyo butandukanye, mugabo harimo ibyaha by'ubusambanyi biraba byinshi. Hanyuma ngo Imana iri mu ijuru irakenguza ikaraba, biraraba ibi biriko biraba mu isi, ngo yumva intuntu, yumva irababaye. Umurongo wa 6 havuga ngo uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Imana dutabare. Uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, mugahonera mu nzira. N'umunsi mwiza, umuntu wese arashobora kubona ati by'ukuri ibintu ndiko ndakora biratera intuntu, ibintu biratera intuntu. Hari ibintu umuntu akora abantu bonyine bakagira intuntu. Mbega Imana yo yaremye umuntu, mwibaza ko bimerewe gute? Imana idutabara. Aho umuntu wese arashobora kubona ati ibintu bitera intuntu, ibintu bitera abavyeyi kwicuza, ibintu aho mbaye abantu baricuza. Ibyo bintu Imana ikugirire neza, uyu munsi utahe wihanye. Imana ishimwe. Naho ibintu byari bimeze gutyo, ijambo ry'Imana riratwereka umuntu yitwa Nowa, ngo ari ku Nowa we nguhora haramushima. Yesu nashima. Abantu b'Imana bariho kandi bazokwamaho kugeza Yesu agarutse. Yesu nashima. Iyi si zogerageza kugwanya abantu b'Imana kugeza kwiherezo. Jambo ry'Imana rivuga ngo habaho kugerageza, ngo no kugira ngo barangwa nuko nabizeye, ngo nabatoranijwe, ngo atanumwe yovamwo. Muga Imana ngo ravuga ngo ico gihe kiragerugwa. Yesu ntashima. Erega abaririmbye hariye muri korale ya kaminuza, wabo tunigana saba inyama n'amaraso. Yesu ntashima. Ahari abadayimoni, ijambo ry'Imana rivuga ngo nabakuru nabububasha nimwemu mbiza ahantu ho mwijuru n'ibintu by'ibigatanya. Hariho ibiguma bija inama yo kugirira n'ababera, yo kugirira n'abantu b'Imana, inama zigakora abantu n'ibintu byo hejuru, mugabo naho bazobigerageza. Yesu nashima. Byo bintu ntazobishobora. Yesu nashima. Umuntu yejejwe ibyo n'impirahisi, ibyo n'amajambo y'ibinyoma, ibyo ntacyo bizogira ba Yakobo. Yesu nashima. Mugabo bizobaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bagwanya wa mwagazi, baragwanya bera, aho bo banesheje mwagazi arahaguruka. Yesu nashima. Hari aho dushika ahantu umuntu akumva ko yagwanijwe, yashitse kure, mugabo apfukamye gusa. Yesu nashima. Apfukamye avuga ati Yesu nizeye. Baba. Haleluya. Yesu yavuze ngo amwizeye ntibazopfa rubi. Umuntu wese amwizeye ntazomaramara. Umuntu wese amutabaza aramutabara. Aca haguruka intare mu muryango wa Yuda agacuresha intambara. Yesu nashima. Naho bazohaguruka dupfe kwezwa gusa. Haleluya. Mugumbire urya mwana ntarake, apfe kutaraka. Niba muhamagara ataratse azokwikangurira kugutabara. Ntitugire ubwoba. Yesu nashima. Jambo ry'Imana n'ukuri ratubwira aba bantu ingeso zari zarononekaye, biratera intuntu Imana. Imana irababara, iri mu ijuru irahwebuza ikaraba abantu ivyo bariko barakora. Aho Imana irakuzi, Imana iraraba umuntu wese ivyo akora, ikamuraba ivyo akora muhira, ikamuraba ivyo akora mu nzira, naho yoba yinyegeje Imana yo irabibona. Imana ica kwa Aburahamu wundi munsi, usomye ngaha mu Itanguriro 18, Imana ibona umugororotsi mw'isi yitwa Aburahamu, iravuga ati mugabo hirya yiwe hariho na mwene wabo, hariho umuhungu wabo yitwa Loti. Yarabaye ahantu mu gihugu cyitwa Sodomu n'Igomora, ibisagara bibiri byari bikomeye. Abantu baho bari barashitse ahantu ibyaha babikora ibigirankana, bya byaha by'ibigirankana. Yesu nadutabara. Naho mubuza tokwemera, ukamuza ati mwene data ikinica, bakabyanga. Yesu natugire neza. Hanyuma Imana ica kwa Aburahamu, izana abamarayika, baraza kwa Aburahamu, bararaba umutama Aburahamu atunganiye Imana.
naho atari muri ico gihugu c'i Sodomu yarazi ko hariho umuhungu wabo yagiye muri ico gihugu kibi, mu gihugu c'ikinyabyaha, abantu bakora ivyaha bigirankana ku mugaragaro bakibaza ngo bizohera uko. Ibi vyaha ntibizohera uko. Yesu nadutabare. Nimba uriko urakora ivyaha bizoja ku gatwe kawe, umenye ko bitazohera uko. Iciza nuko wogumbira uwo mwana ntarake, niyamara kuraka uzohorera mu rugendo. Ariko Imana ishimwe, Yesu natugirire neza, twumvise imburi, haleluya, ngo nimungarukeko. Imana ishimwe, Imana igomba ko abantu bayigarukako. Iragenda kwa Aburahamu iramubwira ati Aburahamu, ndi mwijuru numvise ibintu hari i Sodomu, numvise ibintu. Ati nibiki? Numvise induru nyinshi, abera bararira, ibyaha bigwiriye. Numvise induru nyinshi kandi birumvikana ko hari ibyaha byinshi. None ndagiye kuraba